Ni amakuru yihuta cyane ku birebana n'ubuzima bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubirabana n'amagara y'umunyamabanga mukuru y'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Ni vyinshi biriko biravugwa mu bagumyabanga hirya no hino mu gihugu kuva mu ntara ya Bujumbura, Gitega, Cibitoke n'andi hatandukanye, cyane cyane abenshi babaza amakuru y'ingene Reveriyano Ndikuriyo amerewe aho agwariye mu bitaro mu gisagara ca Dubai. Aha akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Twibutse ko imbere yuko Reveriyano Ndikuriyo ajanwa muri ico gihugu yari yagiye kwivuriza mu gihugu ca Kenya mu bitaro vy'Abahinde bizwi nka Aga Khan University Hospital biherereye mu mugwa mukuru w'ico gihugu Nairobi. Bibandanya kwanka rero ari nabwo bari bafashe icemezo cyo kumurungika mu gihugu ca Afrika y'Epfo, gusa umuryango wiwe ugasaba ko yojanwa mu gisagara ca Dubai. Benshi baribuka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremesheje abagumyabanga n'abarundi bose ko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yifashe neza, nk'uko iradiyo n'iteleviziyo vy'igihugu RTNB vyabitangaje ku munsi w'ejo zigenekerezo ya 31/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Naho rero umukuru w'igihugu yabishikirije ntashimye kuvuga aho Reveriyano Ndikuriyo agwariye mu gihe bizwi ko ariko aravurirwa hanze y'igihugu. Gusa amakuru twatohoje neza ndetse akanemezwa na bamwe mu bo mu muryango we na bamwe mu bamwegere cyane bo mu mugambwe CNDD FDD badutangarije yuko yajanywe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gisagara ca Dubai. Biranatangaje ngo kubona kandi umukuru w'igihugu abishikirije inyuma y'indwi yose Reveriyano Ndikuriyo yakitswe n'amagara, ariko abategetsi b'igihugu mu mugambwe akomokamo bakaba barahisemwo kwigumira mu gacerere. Twibutse ko ivyo umukuru w'igihugu abishikirije mu gihe indwi irangiye Reveriyano Ndikuriyo yafashwe giturumbuka n'ingwara itashotse imenyekana, aho vyabaye ngombwa ko asohokanwa igihugu vyihuse kuko amagara yiwe yagumye asinzikara nk'uko twabishikirije ngaha. Gushika ubu rero naho umukuru w'igihugu ahumuriza abarundi, hari amakuru duhejeje kuronka yemeza ko amagara ya Reveriyano Ndikuriyo atifashe neza, bibandanya kuvuga ko yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa sumo. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru, cyane cyane ku ntahe itangaje cyane yatanzwe n'umwe mu bahoze bamugendanira ndetse anagaragaza ingene umubano wiwe n'umukuru w'igihugu wari wifashe. Uti jewe ndabandika ariko sinifuza ko mwoshira habona umwidondoro wanje, ivyo vyatuma umutekano wanje ubangamirwa. Ndi umuntu muto cyane ariko amabanga njejwe yampaye kumenya no kubona vyinshi mu bikorwa vy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Benshi barakunze gutangaza yuko Ndikuriyo apinga umukuru w'igihugu, ariko burya ivyo bazi ni bike cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD FDD. Nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo, naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'igihugu. Naramwumvirije amajambo ashikiriza, naregereye kandi ndihweza abo bakorana. Hari ivyo numva n'ivyo mbona bikantera ubwoba ku bijanye n'akazoza k'u Burundi. Naho atanyambo ibura gahunzi, jewe ndi kubemera ko hari vyinshi bishobora guhinduka mu gihugu umwanya n'umwanya. Utiro ndipfuza kubwira abarundi ivyo nzi, kandi ndipfuza ko benshi babibona. Kumbure nawe nyene arabizi ngo benshi mwaravuze bunyoni ni bake mu vy'ukuri muzi vy'ukuri Reveriyano Ndikuriyo nawe ndabasavye ikintu kimwe, murambikira ibanga. Nivyo tugiye kubageza ko vyatangajwe n'umwe mu bari begereye cyane Reveriyano Ndikuriyo kuri vyinshi birabana na politike y'umugambwe CNDD FDD ndetse n'ingene yarabanyemwo n'abanyamugambwe biwe. Uti buriya Reveriyano Ndikuriyo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Ica mbere yihutiye kwabaye gushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza. Aka akaba ari akarwi gato ariko gakomeye cyane. Aka karwi karakora ibintu vyinshi cyane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ariwe gihangange mu gihugu.
baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose. Barashiraho kandi imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo ni abantu benshi bariko baramuvuga, kumbe ari ka karwi nyene. Nako kandi ngo hari aho bagiye barahabwa ibikorwa vyo kwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera umuti bimwe mu bibazo bikomeye cyane bihanze igihugu c'u Burundi, harimwo nk'akarorero igihe harimwo nko kuvuga ku kibazo kirabana n'ibitoro, aho hakwiragije ubutumwa bwavuga ko kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa bwashavuje rwose abanyagihugu ariko bukozwe mu rwenge. Ni mu gihe kandi n'amakuru y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi yabitumwe nawe dufise izina rye. Uwundi mushinga uhambaye kandi mu kwimenyekanisha kwiwe burya ni ubutumwa atanga yerekana ko ataco atinya. Benshi bibaza ngo amajambo Reverien Ndikuriyo avuga aramutoroka, ariko ni ibintu biba biteguye neza cyane. Ndikuriyo ngo yarakeneye igihe cyo kwerekana ko ari we mugabo arinda mu Burundi, ko ari we ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we ashoboye gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana kandi ko adatinya kwica, yagiye araha impigi abandi bicanyi benshi imbere bakanumva ko baremeshejwe. Nuko nk'akabasuma bafatwa rero, hari ubutumwa yabaga yahaye abagumyabanga benshi, ugasanga umwe wese afise ico yivye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyene azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bwaza bubatera ubwoba. Ni mu gihe kandi Reverien Ndikuriyo ngo yagiye yaragaragara mu nyigisho zimuhayagiza mu gihugu cose. Reka dutangure ku mugambi yari afise wo kwimenyekanisha mu gihugu. Nk'uko natanguye kubivuga, Reverien Ndikuriyo hari igihe yamaze umwaka akwira igihugu cose atanga inyigisho ku rwaruka cane cane. Aho atari hake cane twarajanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe. Ni kenshi jewe na bagenzanje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho. Hariho nyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi bagumyabanga b'umugambwe, ariko iziteye ubwoba zo zitangwa na Reverien Ndikuriyo ubwiwe. Reverien Ndikuriyo umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho. Hari inyigisho zisanzwe zitangwa, ariko iziteye ubwoba nk'uko narimejeje kubivuga zikaba zitangwa na Reverien Ndikuriyo. Ngo we iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu, ariko vyose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza we nyene ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ivyo yita kahise k'igihugu. Ugeze ngaho urumva ko yigisha ibintu vyinshi bitandukanye, akifuza ko urwaruka rugumana ishavu rya kahise. Kandi ngaho aragaruka cyane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Ni mu gihe kandi mu gice cya kabiri avuga cyane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye, aho naho akaguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeyi mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ivyo vyose rero ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo yamuvuga ngo yerekane ingene Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko izo ntwari zozo zahakomerekeye. Mu mvugo ifobetse ngo urumva ko yigisha ko Ndayishimiye ari umutinyi ku rugamba. Igice cya gatatu kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza, uwo we ngaramuteba ko cyane rwose, akibutsa iragiye yabasigiye. No ngaho wumva yerekana ko ari we musubirizo wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumva nko kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze, ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sogo. Ariko vyose akabivuga bivuzwe mu bwenge bwinshi cyane. Mu nshamake inyigisho zitatu ziwe zerekana intwari zitatu, arizo Ndadaye, Nkurunziza, Ndikuriyo. Muri rudasanzwe kandi Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo vyinshi ku buryo ashobora kwaduka iyindi myiyerekano y'abanyagihugu. Rero agasigura ko imbonerakure zateguwe mu mihingo yose y'igihugu kugira ngo zize zibuza iyo myiyerekano. Nk'uko bizwi kandi Reverien Ndikuriyo ngo numwe mu bantu kandi numwe mu bantu rwose bazwi yuko basigaranye imbonerakure mu gihugu. Naho kandi abantu benshi bakunze kwerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo we benshi mwarigeze no kumva ijambo yashikirije avuga ko uzododobereza abandi bazomukonjiga verbe. Ndikuriyo we akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe, kandi ko uzofatwa wadodobereje inzego azomushira ku rutonde rwirabura. Uti birya twebwe turabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye.
jewe ubwanjye nariyumviye Gerase ndabiramubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire perezida ariko arafata ari nziza. Gerase yavuga ko ibintu biriko bigenda neza. Aho nyene Ndikuriyo yaciye amuhagarika ati birya jewe ntavyo nshigikiye. Ndikuriyo yavuga ko abo badeje bariko bariruka ko aribo bigisha umugambwe ruguru, ko bibandanije gutya ataco bazohano bahageze amatora. Yabivuze ashavuye, aravuga ko mbere acamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye na gatoyi. Ntituzi iyo vyahera, ariko murabona ko yaruhiye kubivuga icese ku mugaragaro avuguruza umukuru w'igihugu. Ni mu gihe bamwe n'abandi mu babikurikiranira hafi bavuga yuko ubugwayi Reverien Ndikuriyo afise bwa bifise ico bupfana n'ikibanza c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho ngo abo ku ruhande rwa Ndayishimiye hari uwundi boba bifuza kukironka. Ubu ni bumwe mu butumwa turonse bwatanzwe n'umwe mu bagendanira Reverien Ndikuriyo amenyesha abarundi batandukanye ingene Reverien Ndikuriyo rwose yari akomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD, ndetse na zimwe mu ngingo yagenda arafata n'umugambi wahagaritswe mu nyuma Evariste Ndayishimiye yahejeje kumenya uruyeri rwasa n'uruwinyegejemwo rwo kwimenyekanisha mu gihugu. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tugaruke ku vyavuzwe mu ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Goma, abasirikare b'abacangero b'abanyaburaya hafi 300 bafashije FARDC bose barishikanye. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ku munsi wa gatatu ko zakiriye abasirikare b'abanyaburaya bacangera 288 baje kwishikana ku baroberi ba M23. Abo bacangero bagwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo bararonse inzira ikingiye bashobora gucamwo i Kigali imbere yuko basubira mu bihugu vyabo baje baturukamwo. Ku munsi wa gatatu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zatangaje ko zakiriye kandi zerekeza abasirikare barenga 280 b'abanyarumaniya bariko bagwana kumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu buseruko bw'ico gihugu. Abo bacangero barishikanye kuri M23 nyuma yo gufata igisagara gihagaze neza ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. Ingabo z'u Rwanda zamenyesheje ku muhinga ziti ubu ziriko ziratwagwa i Kigali. Muri rusangi hari abacangiro b'abanyaburaya 288, ahanini bakaba ari abanyarumaniya. Abashitse mu Rwanda rero ku munsi wa gatatu nyuma y'umuhingamo baciye ku mupaka wa Rubavu baherekejwe n'abagwanyi ba M23 bari bajeje gufata umujyi wa Goma. Uwo mugwi washitse nyuma yo gutsindwa no kwakwa ibigwanisha Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu wigaruriwe n'uwo mugwi w'abaroberi mu ntango z'iyindwi. Bari mu kizu kinini. Abayobozi ba M23 batweretse ahantu hose. Muri iyo nzu harimwo ikibanza cyo gufungiramwo n'ikibanza cyo kuvuriramwo abagwayi. Biraboneka ko bari bafashwe neza. Niko umwe mu bamenyesha makuru b'u Rwanda yashingiye nayo kimwe mu bimenyesha makuru vyandikira mu gihugu cy'u Burundi akaba yarigoma mu gihe abo bacangero berekwa ibimenyesha makuru. Abamenyesha makuru benshi bo mu gihugu namva makungu bari mu gisagara ca Gisenyi mu Rwanda ku rubero rwa Kongo gukurikirana uko ibintu bigenda birahindagurika muri Kongo. Bamwe muri bo babwiye bamenyesha makuru ko uwo mugwi umaze imyaka myinshi kandi ufise amasezerano henshi cyane. Umusirikare umwe w'umucangero aboneka ko ari umutama yabwiye abanyamakuru ati maze imyaka 13 muri uwo mugwi. Batwawe muri bisi ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Kigali imbere yuko basubizwa mu gihugu cabo. Amakuru akavuga ko kuva Goma ifatwa abategetsi benshi bishiramwe mpuzamakungu ONU bavuye muri ico gisagara kiri ku bubibe n'u Rwanda bahungira i Kigali umugwa mukuru w'u Rwanda. Abandi bakuye i Kigali bajanwa i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo. Rwanda nagwo nyene rubandanya kwakira abasirikare ba Kongo harimo n'abakuru b'ingabo barondera ubuhungiro muri ico gihugu c'umwasi. Mushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu mu Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagize ico ashikiriza kuyakirwa ry'abo bacangiro bahoze bagwanana na FARDC. Mu majambo yiwe yagize ati u Rwanda cabaye igihugu kizima ca mbere ku isi catabaje kikavuga ko hari abacangiro b'abanyaburaya bariko barakoreshwa n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi hahonyanzwe amasezerano y'ubumwe bwa Afurika yo mu mwaka w'1977 n'amasezerano ya ONU yo mu mwaka w'1989. Niko yabicishije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter.
arababajwe n'uko kandi yaba inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bwa bumwe bwa Buraya mbere n'ibihugu abo bacangiro bakomokamwo bitigeze vyamiriza ivyo babona ko ari ugutanga amasezerano mu ntambara na leta ya Kinshasa. Inyuma yaho rero batsindiwe bakanafata Goma, abo bacangiro baciye bahungira mu bibanza vy'ishyirahamwe ONU muri Congo MONUSCO, aho abajejwe amahoro b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuganye nabo muri M23 kugira ngo babakingire bamaze kubaka ibigwanisho. Ambasaderi Nduhungirehe yongera ko ati amaleta yabo yaciye asaba u Rwanda kubafasha kubakurayo baca i Kigali, ivyo natwe turavyemera. Nk'uko amakuru menshi abivuga, abacangiro barenga 2,000 bagwanye kumwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'indi migwi harimwo FDLR. Iyo migwi y'abasirikare n'ubundi yifatanya na leta ya Congo mu kugwanya M23. Leta ya Congo ikavuga ko M23 ari umugwi w'iterabwoba w'igihugu cy'u Rwanda, ivyo u Rwanda rwiyamiriza umunsi ku munsi. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya n'umuhuza TV Imana ibahezagire.